Hello mwese mukurikirana Keza TV. Gayeri Bigirimana umukinyi w'umurundi agiye gusubira kuboneka muri Europa League. Umugwi wiwe wa Glentoran FC wo mu gisagara ca Belfast muri Ireland yo mu buraruko uherutse kuronka itike yo gukina igikombe ca Europa League inyuma yo gutsinda umugwi wa Larne igitsindo kimwe ku busa urukino Gayeri Bigirimana yakinye gose. Uwo mugwi wa Glentoran waciye ufata ikibanza ca gatatu burundu. Subwa mbere rero Gayeri Bigirimana azoba kinye inkino za Europa League. Urukino rwiwe rwa mbere muri iryo higanwa rihuza imigwi y'Iburaya yarukinye ari muri Newcastle United igenekerezo rya 20 ukwezi kw'icenda 2012 aho bakina n'umugwi wa CS Martimo wo mu gihugu ca Portugal. Gayeri Bigirimana akaba yakinye urukino rwose atagombowe. Uwo mwaka wa 2012 ushira 2013 Gayeri yakinye inkino 10 muri Europa League ari kumwe na Newcastle United ariko ntiyagiriye ibako ryo gutsinda igitsindo na kimwe. Inkino zindi za Europa League yahavuye azikina ari umugwi wa Glentoran FC asanzwe arimwo mbere no muri kino gihe. Ugwa mbere batsinze umugwi wa HB Tolshavin wo mu mazinga ya Feroe igitsindo kimwe ku busa hari kwigenekerezo rya 20 ukwezi k'umunani 2020 ariko bahavuye bakugwa mu higanwa n'umugwi wa Motherwell wo mu gihugu ca Ecosse. Umugwi mbere nawe yahoze akinamwo ukaba wabatsinze ibitsindo 5-1. Gayeri Bigirimana akaba rero agiye gusubira kuboneka muri Europa League kuko umugwi we wa Glentoran FC wabaye wa gatatu mu higanwa rya Ireland yo mu buraruko. Gayeri Bigirimana muri kino gihe akafise imyaka 27 y'amavuko akaba rero ari mu bakinyi bake b'abarundi bamaze gukina inkino za Europa League.